cyane bahugura ubu abantu bose bakwiragiza ubu rero dukeneye abamenyesha amakuru umwuga wo kumenyesha amakuru turawukeneye rwose muri iyi minsi turimo kuko ibikwiragizwa ni byinshi cyane bitumena n'umutwe kubera byinshi usanga ari ibihushane hagakenerwa rero abantu bazi kubisobanura neza bashobora no kugira ico biyemeje kubera bafise uruhare mu kubaka igihugu iyo responsibility ikagira ati ibi jewe sino bitanga ko nta nico vyofasha ngo vyosambura ibintu abantu n'ibintu ibi sino bitanga ndabahitiye mwibi nivyo mbona vyobubaka maze rero wamaze kwegeranya ivyo vyose ugaheza ukavuga uti ndaberera ico radio kana kibivuga kuko ibi vyose rero ntabwo zifata n'ico ndeka ubu turi mu gihe cyo kubura ico dufata n'ico tureka tubwiza rero ko umuntu atwereka ico twofata nico tworeka ubwo n'uruhara rw'abamenyesha amakuru yago cacu duhejeje kugira cari cerekeye cane cane uwo munsi wagenwe ngo umunsi mpuzamakungu w'ubuhinga bwo guhanahana no kumenyesha amakuru ugira 55 kuva bitanguye kuko washinzwe n'inama nkuru ya Vatikano ya kabiri. Ikiyago cacu rero cerekeye cane cane kunoganza inyigisho papa yadushikirije yayisohoye mu kwezi kwa mbere ku munsi tuba duhimbaza Francisco yasize imweranda umuvunyi w'abamenyesha amakuru n'abanditsi. Ubu mwaka akagira ati nimuze mwirabire biva mu ijambo ry'Imana mu nkuru nziza akadutumirira cyane cyane kudakwiragiza ibintu tudafitiye ivyemezo kuko twumvise babivuga babihanahana ubu ubona ko vyagwiriye cyane cyane muri iyi myaka ivy'ubuhinga bw'igisenge bumenye internet vyagwiriye cyane akagira ati ntutange ibintu utazi iyo bije biva utashobora kuza udashobora kugenda ngo ubihinyuze hanyuma ikindi yaduhamagarira nuko twomenyera kuja aho abantu bari kugira ngo tumenye ivyo babayemwe abanezerewe canke abamerewe nabi kuko umuntu umwiboneye nawe akakwibonera bifise ico bimwungura. Ikindi papa atubwira ngarukirije mbere no kuri ivyo bitatu gusa ikindi atubwira nuko ivyo dutanga inkuru dutanga twamaze kuzirabira twahishikiye zoba inkuru zubaka ikibano zumva ko umuntu zituma umuntu yumva ko yubashwe mu iteka ryiwe akumva ko nawe nyene hari ico atererera kandi amaze akaduhanura rero cane cane yuko ibyo dutanga twobitanga natwe twabanje kubirimbura tukabona ko hari ico bishobora kutumarira nico vyomarira abavyumviriza n'ababironga. Ijambo papa ashikiriza ubu haraheze imyaka itari mike ntirigishikirizwa gusa abakirisu naho ubwa mbere na mbere bari borishikirizwa abapapa bagira bati ndajyandikiye abakirisu n'abandi bantu bose b'umutima mwiza. Mu bantu b'umutima mwiza rero burya abamenyesha amakuru barimo kuko abamenyesha amakuru bafasha abantu gutegera ibibera mu kibano naho bariho bari bagaheza bakababwira ibitari bike byo batuma hagira ikintu gishasha bamenya mu itunganywa ry'ubuzima ry'imibano. Abo bantu rero bakitanga mbere na papa n'abashimira cyane ko hariho n'abakwa kwasiga ubuzima bashaka ko ibintu byogenda neza aho babaye mu gusanga ku kivi no mu buzima abari mu ngorane canke abanezerewe none rero bari mu bantu b'umutima mwiza. Abwira abamenyesha amakuru muri rusange abasaba yuko bamenyera kumara ngo n'amasomere y'ibirato niko yandika bariko baragenda kuraba inkuru bariko baragenda kuraba abantu muze babaye ngo ntibapfe gukwiragiza maze ico bisunga cyane cyane bisunga ibintu byo kubaka abantu ivyo bintu vyiza birirya nino bagende babikureyo babishikirize abantu mu kibano kugira ngo amaradiyo n'ibimenyesha makuru vyabo ntibibikuburire y'ibintu bibi gusa ubona ko kenshi na kenshi ari usanga duhanahana gusumba vyiza akagira ati hari ibintu vyinshi vyiza navyo nyene bihari bagende bashikeyo babitohoze babidutunganirize baheze babitange vyubaka ikibano vyubaka abantu bivanye n'ibiringo igihugu cagiye kiracamwo usanga batubahuka kuvuga ibintu bibazo yuko byosha ku radio babona yuko umengo bavuze byo hava bibacisha gatwe hanyuma hakaza kandi ikijanye rimwe na rimwe n'ubumenyi buke bw'abamenyesha amakuru hari gihe tutaba dufite ubumenyi bukwiye bwo kuja kurondera amakuru ugasanga turabuze inkuru kubera ko twayirondeye ukutariko hariyongera ko kandi n'uburyo bwo gushika umuntu arondera inkuru hari gihe budakwira ugasanga rero uno munsi muraretse kuja hariya kandi byari bikenewe yuko mushobora kujayo hanyuma hakaba kandi ikintu novuga usanga naka yaramaze kwiyumvira uwundi nabi canke nimba baravuganye nabi
bigatuma uno munsi umumenyesha amakuru avuga ati jewe sino kubahuka kuja gutohoza amakuru hariya kubera banzuku, sino kuja gutohoza amakuru muri iriya mugwi, muri iriya mugambwe, muri iriya dini, muri iriya shengero, kubera kumbure amakuru mumaze gukora yo batabahimbaye, cyangwa ugasanga hariho n'ababaje bo gutanga amakuru ari abarongozi nabo bakavuga bati irya radio jewe yaramvuze nabi, nta makuru nshobora kuyiha. Hariho n'ibindi byinshi rero. Nk'umuti wabyo nuko abarongoye amaradiyo cyangwa imenyesha amakuru hamwe n'abamenyesha amakuru bogerageza bakagiranira imigenderanire myiza n'aba na bariya, imigenderanire myiza mu kibano, imigenderanire myiza mu bene gihugu, imigenderanire myiza mu batwara inzego zitandukanye, mu barongozi batandukanye. Ikindi naco novuga kikunda kutugora nk'uko banabishikirije ni izi mbuga ngurukana bumenyi, hari igihe zitujuragiza tukagomba gukora amakuru ajanye n'ivyashikirijwe kuri izo mbuga kandi atariyo. Naho rero bica bisaba yuko dutohoza cyane, tubanza tugatohoza tukamenya neza yuko ivyo vyanditswe ku vy'ukuri ari ukuri.